예수 ndachi ukumusi mwezana kwemereyeko kwali wewe mana yanje nebyo nezererwa cyane mpimbaze Yesu yanyokeje ibyaha anyigisha kumusenga bituma moranezerwa mpimbaze Yesu yanyokeje ibyaha. Turamukanye ndabahaye mwiriwe amahoro amahoro. Nuko turanezerewe cyane. Jewe nagomba gushima Imana, nagomba shimira Imana kuri ibi bitangaza yadukoreye. Jewe ni rya mbere mponyoye muri iyi ntara ya Bubanza. Nama nibaza iyo Bubanza iri nkahiyumvira ko izindi ntara zose narazigendeye, ariko intara ya Bubanza sinari bwayibone. None rero ndashimiye Imana inyemereye kuba hano. Yesu ahabwe iki? Yesu nahabwe icyubahiro. Turashimiye kandi nabungere b'ishengero barongoye rino shengero rya Bujumbura Bubanza, batwiyumviriye ko natwe abantu bo mu Kirimiro bakaduha kaze kugira ngo tuze gusangira umugisha namwe. Yesu abakorera iki? Yesu nabahezagire cyane n'ahandi bazotujaneyo. Hanyuma rero tumaze kumva amajambo y'Imana, ariko nobaye intasho. Ejo twaratanze intasho ariko ntibari benshi. Ishengero ry'Igitega ryaradutumanye intasho, nimuzakire. Nuko rero twamaze kumva amajambo meza, amajambo twubaka uhereye mu gatondo. Imana yabariye Yeremiya ngo mpamagara nanjye ndakwitaba. None twamaze kumvira ijambo ritubariye ngo Imana n'ubuhungiro bwacu. None rero Yesu nahabwe icyubahiro. Hanyuma nanje ndafise ijambo Imana yashize mu mutima wanje. Turisome mu Migani igice c'8. Mu gitabo c'Imigani igice c'8. Hanyuma rero muzova muvuga ngo twagendewe n'umwungere w'Igitega atagira izina. Ku mazina nitwa Ngendakumana Claver. Ndubatse mfise umudamu umwe n'abana 10. Iyo tuvuze abana muca mutangara. Abana n'umugisha. None rero nibyo amazina yanje nayo. None rero turabe mu gitabo c'Imigani igice c'8. Igice c'8 umurongo wa 17 dushikane kuri 21. Numero z'ikaratasi n'amajana 722. Hajya havuga ngo nkunda bankunda kandi abandondera ubudahumeka bazogira gute? Bazombona. Iryo ni ryo jambo numvise mu mutima tugiye gusangira, ariko dushishikare. Itunga n'icyubahiro biri iwanje, n'ubutunzi buramba bo n'ubugororotsi. Imbuto namye zirusha izahabu, ubwiza mbere naho zoba izahabu zitarimwo inkamba. Ni
n'ivyimburwa vyanje biruta ifeza z'indobanurwa. Ngendera mu mayira y'ubugororotsi no hagati mu nzira z'imanza ziroranye, kugira ngo abankunda ndabahe kuragwa itunga, kandi kugira ngo nuzuze ibigega vyabo. Yesu ashimwe. Yesaya 55 turyongereko. Yesaya igice 55 rya murongo wa 6 ni ijambo tumenyereye cyane. Hajya avuga ngo ijambo ry'Imana, nimurondere uhoraho bigishoboka kwagira gute kwabonwa, nimumwambaze akiri hafi. Umunyabyaha nareka inzira yiwe, ugabitanya areka ivyiyumviro vyiwe, agaruke kuhoraho nawe aramugirira ikigongwe. Agaruke ku Mana yacu kuko ikunda guharira, kuko ivyiyumviro vyanje atari vyo vyiyumviro vyanyu, kandi inzira zanyu atarizo nzira zanje, niko uhoraho agize. Mbere nk'uko ijuru ryitanguye isi, niko inzira zanje zitanguye inzira zanyu, n'ivyiyumviro vyanje vyitanguye ivyiyumviro vyanyu. Nk'uko imvura na shereji bigwa bivuye mu ijuru ntibisubireyo, ariko bigatosa isi, bigatuma imeza ikera, igaha umubivyi imbuto, n'uwurya ikamuha ivyo kurya, uko niko ijambo ryanje riva mu kanwa kanje rizomera. Ntirizogaruka ubusa, ariko rizoshitsa ibyo ngomba, rizosozera ico naritumye. Imana nishimwe. Tugomba tuyage ijambo rivuga kurondera Imana. Yesu ashimwe. Kurondera nde? Kurondera Imana. Imana rero irarondegwa, kandi Imana niyo yaturondeye. Imana yatumye Yesu ati genda hariya mu bantu banje ubarondere ubegeranye, kugira ngo baba abantu banje. Yesu acarava mu ijuru. Mu bisomyariya mu vyashiriwe Yohana 5 birabonekana ngo ibinyabugingo birikumira, abamarayika bakomeye barikumira. Yohana ararira ati urubuku, ati karabaye, isi irabonye ibara kuko irabuze umucunguzi. Ariko aza yumva irindi jwi rimubarira ngo ntacurira Yohana, intambwe yo mu muryango wa Yuda yaranesheje. Yesu ashimwe. Rero ngo niwagomba yakira ico gitabo amene bikimatanije. Yesu rero aremangaraza muri iyi si. Iyi si irimwo izuba, iyi si irimwo imbeho, iyi si irimwo inzara. Ibyo aravyemanga aje kurondera twebwe abana b'abantu. Hanyuma rero acashiraho umuhagiro w'ivyaha, amaraso yiwe. Twogamo rero duhinduka abantu b'Imana. Yesu nashimwe. Twitegereje ishengero ryose rikoraniye ngaha, aba n'abantu Imana yarondeye. Imana yakoze igikorwa ciza. Bagumye bahamagara amakorale numviriza, mbaza ntabona bahe, ati nabahariya nabahariya nabahariya. Imana yakoze igikorwa gihambaye mu gihugu cacu cy'u Burundi. Irarondera ishengero, none turi imbere y'Imana. Ijambo rero numva mu mutima n'iri jambo rivuga ngo nkunda bankunda, kandi abandondera ubudahumeka bazogira gute? Bazombona. Imana ishimwe. Mwavuye mu mihingo myinshi muje hano ku musozi w'Imana. Iki gikorane no mu gihe cya Mose cyarabayeho.
Imana yabariye Mose ngo nkoraniriza abantu kugira ngo ndabacurire amajambo nabo bige kunyubaha. Aha rero twaje kugira ngo ducurirwe amajambo y'Imana. Amajambo y'Imana tumaze iminsi twumva, kandi n'ubu turacashishikara, nejo tuzoyumva na hirya y'ejo. Ijambo Imana yashize mu mutima, rondera Uhoraho. Bigishoboka kwagirane kwabonwa. Mbega iri jambo muraryumva? Wewe uzi iminsi ufise, ntuzi yusigaje. Isaha iri imbere yawe n'umunota uri imbere yawe, wewe ntavyuzi, ariko Imana irabizi. Imana ivuze ngo rondera Uhoraho, bigishoboka kwabonwa. Birashoboka ko umuntu acererwa, umuntu agahamagagwa ntiyitabe, hanyuma atitavye agasanga yakererewe. Imana ivuga ngo rondera Uhoraho, bigishoboka. No kuvuga n'uyu munota nyene, uyu mwanya ucumva ijambo ry'Imana, rondera Uhoraho. Umunyabyaha nareka ibyaha vyiwe, agaruke kuhoraho, nawe aramugirira ikigongwe. Agaruke ku Mana yacu kuko ikunda guharira. Murabona bene data, twebwe turiho, mugabo turi ingenzi. Turi ingenzi, iwacu ni hehe? Mwijuru. Birababaje nko kubona umuntu yoba amaze iminsi 3 nga mu gikorane, hanyuma akazoshikana ku munsi w'Imana agataha uko yaje. Intege nke wagiyemo ukazitahana zoba ari ingorane. Birakwiye by'ukuri ku muntu wese yova ngahantu aza yabaye musha, yarondeye Imana uburyo bwose, kuko igikorane nasanze ari ikintu kizimvye. Igituma abarongozi bemera gukora ibi bintu bizimvye nk'uku ni umutima w'umwana w'umuntu. Aho umutima w'umwana w'umuntu urazimvye mwene data. Aho ubona Imana yatanze ubu buryo ngo bakore igikorwa nk'iki, ni kubera wewe, ni kubera umutima wawe, kuko Imana iratuzi twese. Birashoboka kwica Imana iriko iravuga wewe butacumva, ariko no munsi ugerageze wumvira ijambo ry'Imana, urondere Uhoraho, urondere kumumenya, urondere kwinjira mu Mana. Umuntu arashobora kuba mwishengera ataramenya Imana, atarayirondera, akaba umuririmbyi mugabo mu Mana atarinjira. Icyaha ngo gihere gose, icyaha, imigozi Shatani yabohesheje umuntu ikwiye gucika igahera, umuntu akegukira Imana. Yesu nashimwe. None rero nayo majambo ngo umunyabyaha nareka ibyaha vyiwe, agaruke kuhoraho, nawe aramugirira imbabazi. Yesu nashimwe. Hari rindi kandi, iyo turondera Imana ubwa mbere turihana, ariko tumaze kwihana ibyaha bigaharirwa tugahinduka abana b'Imana, hariho nirindi dukeneye. Hariya mu gitabo kigira 2 c'Abami tuharaba umukozi w'Imana Elisa. Elisa yagendana na Eliya, hanyuma rero igihe kiragera, Imana yari yibiye akabanga Eliya, aterega amavaza kugutwara. Acarabarira rero Elisa ati, yewe Elisa, sigara ngaha, Imana irantumye Beteli. Elisa mubarira ngo ndakurahiye guhoraho kuhoraho, nawe wenyene ndakurahiye singena ntadukanye nawe. Baca barajana, Eliya aramureka, baragenda barashika i Beteli. Hariho ishuri ry'abavugishwa. Baramubarira bati, wa mugabo we, aho ndubona yuko Imana igiye kugutwara sobuja, ati nimubireke ibyo ndabizi, nimubireke ibyo ndabizi, icyo ndondera ndakizi. Baragumana. Aramubarira ati, raba, Imana irantumye hariya i Yeriko, none sigara ngaho i Beteli, ati ndakurahiye uhoraho kuhoraho,
nawe nyene ndakurahiye singena ntandukanye nawe. Haramureka barajana barashika i Beteli. Bashitse i Beteli hari iyindi shuri ya Bibiliya, ishuri y'abavugishwa n'Imana. Bati wa mugabo we nubona yuko sobuja Imana igomba imujana, ati ivyo ndabizi ni mubireke, hari ico nironderera. Yesu nashimwe. Mbega mwumva kurondera Imana ntimwumva ko bisaba umwete ganda? Umviriza, baje i Beteli basubiriye ariko amuguma inyuma, siko? Hanyuma rero baragenda barashika, aramubarira ati nubu nyene Imana intumye kuri Yorodani. Atumviriza, ndakurahiye uguhoraho singena ntandukanye nawe. Baca barajana, bashitse kuri Yorodani, Eliya yambura umutamana akubita ku mazi. Akubise ku mazi azabona amazi arigabuyemo kabiri. Baca barajabuka, bashitse hakurya aramore atumviriza rero Elisa, aho wankurikirana ubu nsaba icyo ugomba cyose ndakigukorere ntaracanwa. Yesu ashimwe. Bantu b'ibubanza dusaba icyo tugomba cyose tugisaba Imana, siko? Turi mu gikorane ngaho umuntu wese asaba icyo agomba. Yesu nashimwe. Elisa tumviriza mugenzi, ndagusabye imigabane ingahe? 2 y'impwemu imbeko. Urumva si rimwe, asabye inshuro kabiri. Ati ndagusabye imigabane 2 y'impwemu imbeko. Hanyuma rero tubisoma hajya mu gitabo kigira 2 cy'Abami 2, turabandanya hariya gushika ku murongo wa 19. Rero aramubarira ati unsabye ikigoye, mugabo ukambona ntandukanye nawe biza kukuberako, ariko ukaramuka utambonye nacyo uronka. Ndababaze ga bene data, mbega ntiyaramuhaye ikibazo? Mbega ari nkawe wari gucugira gute? Jewe ari nkanje naca ndamugumiza kwa maso, n'uruyuki gondiye nari kwiyamamura mugabo simpumiriza kugira ngo ume ndamuraba neza. Hanyuma rero amugumiza kwa maso, agize atya azabona amafarasi arururutse imikogote y'umuriro. Eliya arurira azabona aduze. Elisa ati yewe gadata we wabereye Abisirayeli imikogote n'amafarasi. Azabona wa mutamanuzi urahungabana. Elisa carawucakira. Yesu ashimwe. Banyabubanza mwakira umutamana wa mpwemu yera. Uyu munsi umuntu wese asaba icyo agomba ko turi imbere y'Imana yera. Azabona rero wa mutamana arawucakiye. Acaragenda rero ashika kuri Yorodani ngo Imana ya Eliya iri hehe? Ubwo nyene azabona amazi arigabuyemo kabiri. Yesu ashimwe. Amen. Mpwemu yera ni ingabire yatanzwe, siko? Kandi uwo ni umufasha w'abantu bose. Umuntu wese afise inzara n'inyota uyu munsi aragabirwa. Uyu munsi uragabirwa neza kuko Imana yakoranije iri koraniro ifise ikigomba kutugabira. Imana ishimwe. Cakubita ku mazi, amazi arigaburamwo kabiri. Acarajabuka. Babandi biga ibyo kuvugishwa baca baritegereza bati yewe gaye impwemu ya Eliya igiye kuri Elisa. Imana ishimwe. Yesu nashimwe. Nagoma mbalira ugwaruka guno munsi. Ugwaruka guno munsi mukuye kuza muraraba babatama iyi ngabire bafise namwe bazeko. Umviriza,
za murakurikirana babatama mubaraba neza muraba ingabire bafise, kuko mu minsi twe turagenda twigire mu ijuru. None imyaka ntirikirakwira siko? Imyaka ishitse tuzogenda, mugabo ni mwebwe muzosigarana igikorwa. Mugume muraba ingabire bafise namwe muzifuze. Yesu ashimwe. Kuko ingabire z'Imana no guhamagara kwayo ntivyicuzako. Oya, Imana ntiyicuza ku ico yatanze. Imana imaze gutanga ingabire aha i Bujumbura, umuriro w'Imana ukaka kuri aba bakozi b'Imana utera ujiyo muri naho siko? Yesu nashimwe. Ingabire abantu bagenda barazihererekana. Yesu nashimwe. Elisa yaravye Eliya, aramwitegereza, araraba ingene akoze ico gikorwa, arakurikirana kugeza aduze. Nariko ndasoma hariya mu vyakozwe n'abatumwa, usomye hariya mu gice ca mbere umurongo w'14, ngo abigishwa Yesu amaze kubabarira ati nimugende mugume i Yerusalemu murorere isezerano rya data iryo mwanyumvanye. Ngo baciye bubahiriza iryo jambo, baca bagenda mu nzu yo hejuru ngo basenga gute? Badahumeka siko? Basenga batagirane. Aho none ntibariko bararondera Imana. Barasenga, barashishikara. Umviriza, umunsi ugira 50 niwo munsi wa Pentekote. Baza bumva igihinda mwijuru kiraje cinzira mu nzu barimwo. Hanyuma rero bazabona ibirimi vy'umuriro vyigabanya kuri umume wese, bose baca batangura kuvugishwa n'Imana bavuga mu zindi ndimi, kugeza naho abantu bari baje ku munsi mukuru. Hariho umunsi mukuru w'umushuzo, abantu bari bavuye mu mihingo hariya hirya no hino, barumviriza batababigishwa baborewe igisama. Mugabo Petero arasohoka arabara ati umviriza, ubu ni saa 3 z'umunsi, nta muntu yo baranywa n'abanywa, atari kibi n'ivyavuzwe niwavugishwa n'Imana Yoweli, ngo mu minsi y'iherezo nzosuka mpwemu ku bari n'umubiri bangahe? Bose. Imana ishimwe. Ati ni isezerano ry'Imana, umwe Yesu mwebwe mwabamba niwe atumye ibi muriko murumva. Baca rero baraza bati none tugire dute? Petero ati nimwihane, muntu wese abatizwe mu izina rya Yesu mubone guharirwa ivyaha, kandi muzohabwa ingabire ariyo mpwemu yera, kuko isezerano ari ryanyu kandi ari iry'abana banyu. Imana ishimwe. None rero bene data, ndi kuri iri jambo rivuga kurondera Uhoraho, kurondera Imana. Iyo umuntu ari mu gikorwa nk'iki, umwansi aratera siko? Umwansi akagwana. Nabisomye hariya mu vyakozwe n'abatumwa igice ca 4, muravyumva. Rero intumwa bamaze gukiza ca kirema kimwe canyogomba cari kimaze igihe, kikaza gusega ba Petero ba Yohana, murabisoma hajya mu vyakozwe n'abatumwa 3. Rero kibaseze Petero avuga ati nuturabe. Hanyuma rero aramubarira atumviriza, ifeza n'izahabu ntavyo mfise, ariko ico mfise ndakiguha mu izina rya Yesu, baduka uhagarare. Ubwo nyene kica kirabaduka kirahagarara siko ga yemwe? Yesu ashimwe. Ngo aca yinjirana nabo yitera hejuru ahimbaza Imana. Mugabo abantu bamana ingorane, baca bafata Petero n'izindi ntumwa babata mwibohero, barababaza bati ubu bushobozi mwabukuye, ibi bintu mwabikuye hehe? Petero atumviriza, aho muduhanga mutugirira nabi, erega ni rya zina ni Yesu, ni watumye uyu akira,
nawe yamaze imyaka myinshi anyogomba, ukwizera hawe nawe niko kumukirije imbere yanyu mwese murorera, siko? Bariyumvira bati none tubagire gute? Tubahahirize ntibazosubira kuvuga muri iryo zina. Petero rero bamaze kubahahiriza, igikorwa bakoze uzomyajya mu Vyakozwe 4:29, baciye batangura gupfukama barasenga Imana, bahamagara ya Mana, siko? Ngo aho bakoraniye haca haratigita, bose buzura mpwemu, batangura kuvuga ubutumwa bwiza bashize amanga. Baremanga kabisa imbere y'amakombe, baravuga ubutumwa bwiza. Kubera iki? Barondeye Imana. Yesu nashimwe. None rero bene data, reka turabe irindi jambo. Birashoboka yuko umuntu ashobora kuba afise ikibazo. Soma mu gitabo kigira 2 c'Abami igice ca 20. Twariko turiga gukurikira Yesu, kumurondera, siko? None rero harageze ko naho turaba hari igihe bishobora gushika no mu mubiri hakaba ingorane, siko? Soma igitabo kigira 2 c'Abami igice ca 20. Turabe igitabo kigira 2 c'Abami igice 20. Hari umuntu yahuye n'ikibazo. Igice ca 20 murahabona, ku mutwe w'ijambo muhabona izina nde? Hezekiya yongegwa iyindi myaka yo kugirane, yo kubaho. Muri iyo minsi Hezekiya aragwara, agera hafi yo gupfa. Bukeye uvugishwa n'Imana Yesaya mwene Amosi aza kuri we, aramubwira ati uku niko Uhoraho agize, ngo tunganye ibyo mu rugo rwawe, kukugira utange utagikira. Maze Hezekiya ahindukiriza amaso ku rusika, asenga nde? Uhoraho. Ku murongo wa 2 ati tegera Uhoraho, niwibuke ingene nagendera mu vy'ukuri imbere yawe, n'umutima utunganye, ngakora ivyo ubona ko ari vyiza. Hezekiya ararira cyane. Ariko Yesaya atararengana ngo ave mu nyubakwa, ijambo ry'Uhoraho riza kuri we riti subira inyuma, ubarire Hezekiya segaba w'abantu banje, utuku niko Uhoraho Imana ya sogokuruza Dawidi agize, uti ngo yumvise ugusenga kwawe, abonye n'amosozi yawe, utehe azogukiza, uti maze ku munsi ugira 3 uzoduga uje mu ngoro yiwe. Atuku kandi niko iminsi yawe yongeye kw'imyaka 10 n'ingahe? 15. Uti kandi azokurokorana n'iki gisagara, agukure mu maboko y'umwami w'Ashuri. Uti kandi azozigama iki gisagara ku bwawe no kubw'umusavyi wiwe Dawidi. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yo, mbega Imana iravura imibiri yacu. Hezekiya yari yumvise inkuru. Akenshi murabona turahura n'abavugishwa, siko none? Erega Yesaya yari umuvugishwa w'ukuri, siko none? Yari umuvugishwa w'ukuri, kandi ibi Yesaya yari yavuze mbere ntiyari yabitumwe n'Imana. Yari yabitumwe n'Imana ati genda ubarire Hezekiya ati tunganya
ibyo mu rugo rwawe ugomba utange kuko umwami ntapfa, umwami aratanga. Ati genda ugomba utange. Mbega ubwo buhanuzi Hezekiya arabwemeye? Umviriza ndababwire bene data, hariho abantu bavuga ngo ko bavuze ko nzohwera ngo ego ndemeye nzopfa, mpe ntarakorera Imana. Utegerezwa kwanga. Muri uravyumva? Yaciye ahindukirira Imana, ahindukirira urusika, ati tegera abwirukira. Iyumvira ingene nakuye ibigirwamana mu gihugu. Yesu ashimwe. Umviriza shengero ry'Imana, za murakora ibikorwa by'Imana kugira muzoronke ico mwibutsa Imana. Ushitse mwirinde uca utangura kudonda, mbega Mana igihe twubaka urusengero ntuzi ico nakoze, igihe twubaka kirya ntuzi ico nakoze, ibigihe nakora biriya we ntubyibukaga Mana. Yesu ashimwe. Umviriza kandi ikindi mukwiye kumenya, muze murasenga mugikomeye, muze murisonzesha bigikunda, kuko haragera igihe udashobora kwisonzesha, siko? Hakagera igihe rero usigara wibutsa Imana uti Mana kora muri banki y'amasengesho wambikiye unyibuke Mana. Yesu nashimwe. Hezekiya rero ati Mana tegira, ibuka ibikorwa nakoze, ibuka ingene nakuye ibigirwamana mu gihugu, ibuka ingene nahindukije ishengero nkarisubiza ku murongo. None ga Mana nje ngende kunyene, arapfukama kabisa arasenga. None kusukurondera uhoraho, rondera uhoraho mwene data. N'abaganga boba barakubariye ngo iyo ngwara yawe ntikira, mbega ibyo abana b'abantu badashoboye Imana ntibishobora? Imana ishobora bingahe? Yesu ashimwe. Umviriza, rondera uhoraho. Wewe ufise ikibazo, rondera uhoraho. Raba Hezekiya ingene yakoze, yavuze ati tegera bwirukira. Ibuka ibyo nagukoreye Mana, ibuka ingene nagenda ntungana imbere zawe. Ariko arasenga, Imana irumva amasengesho. Imana ishimwe. Banyabubanza, Imana irumva amasengesho. Abasavyi bayo bayikorera ku murango no mwijoro, irumva amasengesho yabo. Erega haturiho kuko twongewe iminsi, siko ga bene data? Urupfu ntako rutagize rudukuba impande, mugabo turiho, turiko turayivugira. Yesu nashimwe. Turifuza umuntu wese arondera Imana. Urondera Imana. Namba mu mubiri umeze neza, rondera Imana winjire muri mpwemu, siko? Rondera Imana uronke ingabire nk'irya Elisa yarose, siko none? Namba mu mubiri naho hari ikibazo cyangwa akaba ari uwundi urwaje hariya, ari mu bitaro cyangwa ari hehe, uza kuza urondera Imana, ubarira Imana uti Mana nje kukwiganira, nje kukwereka ibibazo mfise, nje kukwereka abana banje byanse ko bakizwa, nje kukwereka Mana ingorane ziri muri famiye. Byose tubisuka imbere y'Imana. Yesu nashimwe. Imana irategera ico tuyibarira. Yesu ashimwe. Imana ikibarira Yesu ati subira inyuma, subira inyuma ubarire Hezekiya umusavyi wanje uti arakongeye indi myaka 15. Imana ishimwe. Yesu ashimwe. Jewe mfise imyaka 65, yonyongera ko 15 noca ndonka 70 ingahe? 80. Nshikiriye 80 nisubira inyongere Mana. Noca subira nkongeza. None ko mbona Imana ari data. Erega Imana n'umuvyeyi. Iyo turi imbere yayo atacaha kitwagiriza, dusaba ico tugomba cyose, siko? Hezekiya Imana kiramwongera. Mugabo agumana ikibazo ati none ga Yesaya ko Imana inyongeye ikimenyetso ni ikihe? Ati raba rero ngomba shireho igitutu kije imbere intambuko 10 na zingahe? Abasomye Bibiliya
murabona harya, soma harya kuri urya murongo wa 10, duhere ku murongo w'8. Hezekiya abaza Yesaya ati ikimenyetso kizoba iki cyerekana ko Uhoraho azonkiza, kandi ko nzoduga nkaja mu ngoro y'Uhoraho ku munsi ugira gatatu. Yesaya aramwishura ati iki nico kimenyamenya Uhoraho aguhaye, cemeza yuko azoshitsa ico avuze. Uragomba ko igitutu kija imbere intambuko 10 canke ko gisubira inyuma intambuko 10 nyene? Hezekiya aramwishura aterega igitutu kuja imbere intambuko 10 ico ni coroshe, copfuma gisubira inyuma intambuko zingahe? 10 nyene. Nuko uwo muvugishwa Yesaya atakambira Uhoraho, nawe ahera aho igitutu cari kigeze ku ntambuko z'urugero rwashinzwe na Ahazi, asubiza ico gitutu inyuma intambuko 10. Imana ishimwe. Erega Imana yikoze ikintu iratera ikinkumu, siko? Atumviriza, none ganyakubahwa Yesaya, ikimenyamenya cyuko Imana inkoreye ivyo bintu ngazoduga mu ngoro y'Uhoraho niki? Atumviriza, uragomba ko igitutu kija imbere intambuko 10 canke gisubira inyuma intambuko 10? Hezekiya ariyumvira ati oya, nigisubira inyuma intambuko 10. Nukuvuga ngo asubire itoto, asubire kuba muzima. Imana ishimwe. Hanyuma rero ca gitutu gica kirasubira inyuma. Imana nishimwe. Ushaje Imana ikagusubiza kuba mutoto ukaba umujene, numva ko bica bigenda neza. Irasubiza inyuma ubutama, umuntu agacaba umuto. Intambuko 10. Yesu nashimwe. Ndifurije abanyabubanza kuronka iciza imbere y'Imana. Ico musaba cyose Imana ikibahe. Namba musaba mu buryo bw'impwemu Imana ibagabire. Namba musaba gukomera mu mubiri naho nyene Imana ibagabire. Tuyikorere dukomeye. Yesu ashimwe. Ivyo navyo Imana irabikora kuko niyo yaturemye, siko? Ifise n'ububasha kuri twebwe, irafise kutwongera iminsi tukayikorera. Nasomye harya nyene simbanza kuhasoma, namwe muraza kuyisomera nimwaronka akanya muri kiya gitabo kigira 2 c'Ingoma, igice 15 guhera ku murongo wa mbere. Muvugishwa n'Imana yaje kuremesha umwami yitwa Asa. Asa yaratewe n'Abanyetiyopiya. Hanyuma rero Asa acatangura gutakambira Imana, arayiririra kuko abansi bari bamusugereje. Ariko umuvugishwa n'Imana araza aramuremesha. Atumviriza, hari igihe kirekire cyamaze Abisirayeli batagira Imana rurema. Ariko hageze igihe barayirondera, bamaze kuyirondera barayibona. None rero Asa nureme. Imana ishimwe. Yesu ashimwe. Abansi bacu ni benshi, siko? Bagwanya agakiza, yamara bose bazotsindwa mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe. None rero bene data, hari rindi jambo rero nasomye hariya muri Yohana 6 kuri 24. Abantu barumvise Yesu. Hajya rero Yesu arasuzuma abantu, siko? Urumva kare bahora bakorana nk'uku, Yesu agacamanyagura umutsima bakarya bagahaga. Hanyuma rero Yesu acarajabuka nk'ariya hakurya kuri uriya musozi, baraza kumurondera mu kibanza basanga si hari.
bati mbega wa wundi yahora duha imitsima yakoreyeho uno munsi, bati yoba yajabutse hariya hakurya. Baca barirukangayo baragenda, ngo mbega mwami Yesu ngo washitse ino ryari, ngo waje ino gute? Atumviriza, ntimundondera kubw'ijambo ry'Imana, nuko nabagaburiye imitsima mukarya mugahaga. None rero ntimurondere kurya indya zo mw'isi zihaza umubiri, ni jewe mutsima wamanutse uva mw'ijuru. Muriko muravyumva? Bari bagiye kumurondera biyumvira ati no hakurya imitsima arayiduheraho, none aciye ko atanguye kubabarira ngo niwe mutsima wamanutse uva mw'ijuru. Hacatangura utugurupe tw'abantu, ngwewe ngwerega burya ntavyo yarose uno munsi, ngo imitsima yabutse. Abandi bagira akagurupe hariya ati uno munsi ntiturya ntakiriho, none karabaye, none dukora iki? Uwa mbere ati je ndasubiye mu gisagara ndajabutse ndagiye. Uwundi wese acarajabuka, uwundi wese acarajabuka, azabona batonze umurongo bagenda. Hari abantu baje kuri Yesu kuko bagifise amahera, hari abantu baje kuri Yesu kuko bagifise abagabo, hari abantu baje muri Yesu kuko ivyabo bikigenda neza. Ariko ndagomba nkubarire kuri rondera Yesu atakintu c'inyungu ushizemo. Uriko uravyumva? Yesu acaraza ashikira ba Petero nabo so mujya murongo wa 66, ngo none ga Pete namwe mugomba mwigire. Petero yishuye neza ngo twoja kwandega mugenzi, kwari wewe ufise amajambo y'ubugingo budashira. Imana ishimwe. Petero yumiye kuri Yesu atanyungaravye. Abantu buno munsi umenga je mu bikorwa mugabo afise ikindi kintu atumbereye. Umunsi yakibuza uzozibona guseze ati turabonanye. Umviriza abantu b'Imana ngo dukorere indya ziva mw'ijuru, atari izi ndya zo mw'isi zihera. Harabarondera amahera bagaherezayo n'agahanga ugakora gose. Hari nabi birombwe bigwa ko bari kwimba inzahabu, siko bagashiramwe inguvu zose. Ariko nagomba ndababarire ngo turondere Yesu, kuko uwo Yesu niwe aduha ubugingo budashira, kandi ubwo bugingo Yesu aduha nibwo buzodushikana no mw'ijuru. Yesu nashimwe. None rero bene data, ijambo Imana yampaye niryo ryo kurondera uhoraho. Kurondera Imana ata bintu bindi by'inyungu ushize impande, umenye neza kurondera Yesu, kandi muri Yesu hari ubutunzi bwose, siko? Muri Yesu hari ubuzima, muri Yesu hari amatungo, muri Yesu hari ikintu cyose we wifuza. Umurondere. Reka rero tugende guheza hajya mu gitabo kigira igitabo c'ingoma ca mbere 28. Igitabo ca mbere c'ingoma igice 28. Ijambo twize rivuga kurondera nde? Kurondera uhoraho. Ryari bigishoboka ukiri muzima, ugihe mugifise amagara. Kuko hari abantu baza kurondera Imana bakaza baraheze, ari nko kurondera nyene kubika irambo. Abundi atwigishije ikiremba atubarira ngo rondera uhoraho mugikomeye, mukorere ishengero ry'Imana, mwongere mukorere n'ingo zanyu n'igihugu. None umuntu azoza yaraheze yarahwereye ataca kivamwo, ega kakiza arakaronka mugabo hari ico ataronka. Mbega nka tunezerewe mu buryo bw'imhemu, ntimwumva ko biryoshe? Biraryoshe muri ko muraririmbira, hajya mwatamvye akaririmbo murasubiramwo muranezerwa, nuko muriho. None abatariho bariko bararirimba. Ngo tumurondere kandi tumugumye. Somaliya igitabo ca mbere c'ivyo ku ngoma igice 28 ku murongo w'9.
kandi nawe mwana wanje Salomo ukwiye kumenya Imana ya so, uyisabane umutima utunganye kandi ukunze, kuko Uhoraho asuzuma imitima yose, akamenya imigabo yose n'ivyiyumviro byose. Niwamurondera uzogira gute? Uzomubona, ariko niwamuvako azoguheba gushitsa ibihe byose. Nuko rero wirinde, kuko ari wewe Uhoraho yatoye kubaka ingoro ngo imubere ahera, nuko kovya ukore. Imana ishimwe. Uyu ni Dawidi murazi ko yagize imigabo yo kubakira Imana ingoro, ariko Imana imubarira ati wewe ntushobora kunyubakira, kuko wewe uri umunyentambara, washeshe amaraso menshi, wewe uri umugwanyi, ntibikunda kunyubakira ingoro. Hanyuma rero Dawidi acakoranya abaganwa, akoranya abakuru bose, arababarira ati yemwe nari mbisanganywa mu mutima kubakira Imana ingoro aho yoruhukira, none Imana yaranyankiye. Yambariye ati wari umunyentambara, ntishobora kunyubakira ingoro. Ati none rero eheraba ibintu narabiteguye, kandi umwana wanje murabona aracari muto, ariko unyene Salomo niwe Imana yahisemwe. Yesu ashimwe. Kuko Salomo ngo bisigura ngo umunyamahoro. Rero uyu niwe Imana yemeye ko azokubaka ingoro yayo. None rero mwabakuru mwe muze mumufashe kugira ngo igikorwa c'Imana kizosozegwe neza. Ahejeje kugirisha inama, acahindukirira umwana wiwe Salomo ati kandi nawe mwana wanje Salomo. Yesu ashimwe. Kandi nawe mwana wanje Salomo, uno munsi kuraho izina rya Salomo ushireho igiwawe. Imana ni wewe yatoye. Yesu ashimwe. Mwabaririmbyi mwe, ni mwebwe Imana yatoye muri iki gihe. Mukwiye kumenya Imana. Iyi Mana muyisabane umutima ukunze, kuko Imana isuzuma imitima yose, ikamenya n'ivyiyumviro byose. Namba ufise umutima uyubaha, Imana irabizi. Namba ufise umutima uyikunda, Imana irabizi. Byose nta na kimwe Imana inyegejwe. Kandi nawe mwana wanje Salomo ukwiye kumenya Imana yaso. Abantu barakwiye kumenya iyi Mana. Iyi Mana ntawo yinyegeza. Iyi Mana ntushobora kujana nayo utari uwera, ntivyemera. Uza yaramwangiye mbere mu kubita ikofi. Muriko muravyumva? None rero ngo ukwiye kumenya Imana yaso, kandi uyisabane umutima ukunze kandi utunganye, ngo niwayirondera uzogira nti? Munyabubanza, niwayirondera uzogira gute? Uzoyibona. Natwebwe abanyagitega nitwayirondera tuzoyibona, nitwayigumako tuzoyibona. Aha kubona twarashitse ngaha, mbega si Imana yatuzanye? Imana yatuzanye tugena muri kirya cuma cyakozwe intoge z'abana b'abantu, kitabona kitumva, mugabo Imana ikagishorera igafasha umushoferi ati genda kugira ngo ubutumwa buvugwe. Yesu ashimwe. None rero turabushikanye ubwo butumwa, siko? Kurondera nde? Kurondera Uhoraho, bigishoboka kwabonwa. N'uyu munsi rero ngo niwamuvako nabazoguheba ibihe byose. Mbega umuntu ahebwe n'Imana niko bakabaye. Niwamurondera uzomubona. None rero ni wewe Imana yatoye, ni wewe uri ngaha muri iki gikorane. Si Salomo, ibya Salomo byaragiye. Uno munsi ni wewe ni jewe. Turondere Uhoraho bigishoboka kwabonwa, kandi tumwambaze akiri hafi. N'aya majambo Imana yashize mu mutima wanje
mwese abayumvise Imana ibahezagire. None rero tugomba dushireho ikibazo, ni bangahe bifuza kurondera Imana muri uyu mwanya? Dukirize ibiganza abagomba kurondera Uhoraho. Subiza hasi, twese turabigomba. Mugabo ngomba mbaze ikibazo, ninda mvuga ati jewe ngomba ndondera Uhoraho, nkureho na kakandi kugira ngo Imana ingabire nkuko yagabiye Elisa. Umuntu avuga ati ngomba ngende nezwe kugira ngo nkubure ikintu cyose cyobuza umugambi w'Imana muri jewe. Nakiriza urutoke. Nawo umwe kiriza urutoke, va hasi aho nyene, va hasi ucuza. Haguruka muze abagomba kwezwa, abagomba gutegura imitima, abarondera Imana kugira ngo Imana ibagenderere uyu munsi kigikorane nikize gihere atarose umugisha uva ku Mana. Nimuze abagomba kwezwa, mutegurire umugisha w'Imana, murondere Uhoraho. Nimuze. Imana irabiteze. Abayigomba kaze, bagomba gutegura ubugingo bwabo, barondera Imana, bifuza ingabire y'Imana ibabemo nk'uko yabaye muri Elisa, bifuza gukira indwara nk'uko Hezekiya yakize. Nimuze murondera Imana, turabahaye kaze. Nawo bahari inyuma turaguhaye kaze. Ngwino mwene data, ngwino, Yesu aragukeneye. Murondere Uhoraho. Iyo ngwara yawe uyimanye igihe kinini, uno munsi rondera Imana. Ufise ibibazo mu muryango bimaze igihe, ivyo bibazo rondera Imana, nta na kimwe kiriho kiyinanira. Ngwino tugusengera Imana. Waragerageje inzira zose ntibyakunze, ariko uno munsi rondera Imana. Shiraho kurondera Imana uno munsi, shiraho kurondera Imana nk'uko Hezekiya yagize. Yaciye ahindukirira rusika ati Imana ibuka ivyo nakoze byose, none ivyanje bice bigarukira ngaho ubu nyene. Ararondera Imana, arayirondera kandi iramwitaba, iratuma intumwa Yesaya ati mubarire ko ndamwongeye imyaka 15. Yesu nashimwe. None rero bene data nimuze, hanyuma rero mukiriko muraza tube turashima Imana. Turagushimiye Mana, turagushimiye wewe kandi ugororotse. Turagushimiye ingene uri Imana, wagiye wiyerekana Mana mu basavyi bawe. Wariyeretse Hezekiya, uriyereka Asa. Mana nkuruhambaye, turagomba gusubira kubona ukuboko kwawe Mana muri iki gikorane cy'ubutumwa bwiza. Mana umuntu wese akubone, umuntu wese yaduze umusozi akaza hano muri iki kibanza, mu izina rya Yesu aronka ugutabarwa kuvuye ku Mana. Turagushimiye kuri Imana gira neza, turagushimiye kubw'ijambo ryawe ugaburiye ishengero ryawe Mana. Turabigukengurukiye muri byose, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mana data wa twese uri mu ijuru, turanezerewe kuri iri jambo ryiza, ijambo usezeranye ubugira kandi nk'uko wari warasezeraniye umusavyi wawe Dawidi ngo abandondera ubudahumeka bazombona. Nushimwe Mana ko bigikunda kubonwa, ko bigishoboka kumuna kurondera akakubona, kuko hari igihe abantu bazorondera Imana batayibona. Bibiliya bivuga ngene abantu bazonyavuta bagakubita hirya no hino. None rero turashimye k'uyu munsi
twakoraniye kuri uyu musozi w'Imana, aho Imana iri, aho Imana ibonanira n'abantu bayo. Ngaba abantu baciye bugufi Imana, ngaba abantu bariko baratunganya imitima, ngaba abantu bariko baragomba kwezwa n'amaraso yawe Yesu, kuko Mwami Yesu ijambo ryawe ryavuze ngo nkunda bankunda. None rero ngaba abantu Mana bariko barezwa kugira ngo babe mu ruhande rwawe, bikunde Yesu, bakwegere kandi bakubone. Girira neza iyi mitima iciye bugufi Mana, girira neza iyi mitima iriko irakwaturira ibyaha, ibyabatsinze, ibyabanesheje muri uru rugendo, bariko barakwaturira. Nawe Mana nubagirira imbabazi, turabasabiye amaraso ya Yesu asukwe muri iyi mitima, ahumanura ubugingo bw'umuntu wese. Iyi mitima yezwe, iyi mitima ihumanurwe n'amaraso yawe Yesu, bahinduka ibyaremwe bisha, baba abantu Mana biteguye kwakira ingabire y'Imana, biteguye kwakira ingabire Imana yazanye aha hantu. Mana urafise icyo ugomba kugabira umuntu wese, urafise icyo ugomba guha umuntu wese, uyu muntu ariko akurondera. None rero Mana turabasengeye, turakujeho icyobuza umugisha umuntu w'Imana iyi saha. Mpwemu Yera nagendera iyi mitima, Mpwemu Yera nahishurira umuntu mu izina rya Yesu, kugira ngo Mana nakoba akantu gato Mwami iyi saha umuntu atunganye, umuntu atunganye, tunganye neza ubugingo mu izina rya Yesu Munyanazareti. None rero Mwami turagushimiye ko ari wewe weza imitima, ko ari wewe uharira abantu bawe mu izina rya Yesu Munyanazareti, ko ari wewe uharira ibyaha, n'ahandi nta rindi zina. Bibiliya iravuga ngo nta rindi zina twahawe munsi zuba abantu dushobora gukirizwamwo atari izina rya Yesu Munyanazareti. Haleluya, nushimwe Yesu, nuhabwe icyubahiro Yesu. Turagushimiye kuri kureza iyi mitima, kuri kureza abantu bawe, kuri kuratunganya abantu bawe mu izina rya Yesu Munyanazareti. Haleluya, nushimwe kuri kureza umugeni, kuri kuratunganya kuri uyu musozi wawe Mana, aha hantu nyene. None rero urakoze kugendeye imitima, kugendeye abantu bawe. Mpwemu Yera agashishikara kucyurira mu izina rya Yesu ibyo bakwiye kwezwa ko n'ibyo bakwiye gutunganywa ko, kugira ngo bikunde mu izina rya Yesu. Aha hantu Mana uhabahera ingabire, uhabahera umugisha. Urakoze kubagiriye neza, urakoze ko wejeje imitima y'abasavyi bawe. Tubisenze mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Kandi Mwami Imana yacu turashishikara Mwami dukenguruka, kuko n'uyu munsi ukurondeye arakubona. Niwe wabanje Mwami kuza kuturondera mu gutanga umwana wawe Yesu Kristo. Amaze kuza umwizeye wese yaciye aronka ubugingo budashira, ariko nawe hagira icyo akoze akakurondera, kandi ngukurondeye nawe uramwiyereka akakubona. None ishengero ryawe Mana ryumvise ijambo ry'ubugingo, ryumvise ijambo kugira ngo Mwami rikurondere. Hariho Mwami abagutaye, hari abari baraguhevye, abandi Mwami baja mu vyawe ko bagize ubwoba,
baja kwironderera ibintazi, bagenda mu bintazi, baja kurondera urukiza mu bapfumu. Turabasabiye Mana mu izina rya Yesu, abandi barata ibikorwa kuko bararemerewe, ntibamenya yuko ari we ukwiye kuronderwa, kandi uzobiyereka, ni wewe wishura mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu turasabye umwe wese Mwami, ingene Mwami n'uwo yaguhevye kuko yarahindukiye, none ko ahindukiye subira umwiyereke mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu, uwari yarahagaritse ibikorwa atagira ibikorwa yirata, none aragarutse, wongera umusubize mu bikorwa, wongera umukoresha iby'ubuhizi, kugira ngo mu gihe gishitse azoronke ico kwibutsa ati nagukoreye ibi, nagukoreye ibi. Kandi Mwami bikwiye ko akora mu bwizigirwa n'umutima utunganye, none umuharire vya vyaha yakora, vya vyaha yagenderamwo, vya vyaha yasubiramwo, nubimuharire Mwami, yongera agaruke mu bikorwa vyawe. Turamusabiye amahoro, turamusabiye umunezero, turamusabiye Mana kugira ngo umuharire mu izina rya Yesu, umukure muri ya myidodombo, kuko yabona yuko yarahebwe mu muryango, yarahebwe no ku Mana, akabona ko arakahebwe, ariko kwagarutse nawe numwakire mu izina rya Yesu. Uwari yarasubiye inyuma, uwari yaritoramuye mu ishengero, aragarutse, none nusubira umwakire mu izina rya Yesu, kuko ukurondeye uramwiyereka. N'uyu munsi ushishikara Mwami kwiyerekana, Uhoraho nyene imbabazi, turamusabiye Mana, turasabye Mwami, Uhoraho urya yari yaragiye ukwiwe, araheba, aranyegera, none aranyegurutse, nuwo bari kure, ariko arumva ubutumwa bwiza, ariko ararengana, arumva mu mutima wiwe ko ari ikindi ahajije, nuriya kiri muhiriwe, ari muri saro yiwe, turamusabiye Mana, umuhagurutse nawe nyene asubiraze, agaruka iwawe, akurondere, wongera umwiyereke. Urakoze Mwami, uri Imana y'igitangaza, uri Imana itanga umugisha. None rero Mwami, kwaje subira wugurure ya migisha, subira wugure ya migisha imwe wari waramusezeraniye, kuko yari yarayivuyemwo, ubasubiye mu nzira y'imigisha, kugira ngo asubire Mwami abone umugisha w'Imana, abone Imana ingene ihezagira, abone Imana ingene yongera imyaka, abone ingene Imana ikiza indwara mu izina rya Yesu. N'urya yaje Mwami aje gusengera indwara, kugira ngo abone ibitangaza, tubanje kumusabira Mana, kugira ngo abanze agaruke kuri wewe, abanze yemegwe, umutima wiwe wemegwe, hanyuma hejeye kumuharira ibyaha, uje kumukorera ibitangaza, aje gukira mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami kuvyumvise, tubisavye mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu, amen. Imana nishimwe. Hariho abafise imitwaro rero, tubanje gukiza imitima. Abafise imitwaro, abafise indwara, abafise ibibagoye, nabo nibagorora ibiganza turabe aho mwoba muce muhagararara imbere y'Imana. Ariko mwizere, dusaba umwungere wa kabiri w'ikarama aturongore muri iki gisabisho. Mana, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, turasengeye abagwaye indwara z'uburyo butandukanye, kuko atangwara nimwe kunanira gukiza, niko duserukanye aba bantu imbere yawe. Mana, abagwaye indwara zitandukanye, hari abagwaye indwara zinjiriye mu magufa, hari zinjiriye mu mitsi, hari zinjiriye mu maso, hari zinjiriye mu matwi. Mwami Yesu, nurabe ikintu cyose cinjiye mu ngingo z'aba bantu utashizemwo, kuko ikintu cyose utateye ijambo ryawe ritwemeza ko kizoranduka. Haleluya. Turasengeye abari mu bitaro, turasengeye abari mu nsago zabo, bari biteguriye kuba muri iki gikorane batahabaye.
none rero turasabye ububasha n'ubushobozi bwawe bushike ku muntu wese akore kumuca umutima wiwe wifuza. Urakoze Mana, kuko wowe udakoraniriza abantu busa. Twakoraniye ngo dukorere ibitangaza, twakoraniye ngaha Mwami Yesu ngo uruhura abarushe, twakoraniye ngaha Mwami Yesu ngo unezereze abababaye. Nuko udukorere Mana nk'uko wamye ubidukorera. Nuko urakoze, uko wari urejo n'uyu munsi ni kukiri kandi ni kuzokwama ibihe bidashira. Urakoze kukijija abarwaye kandi ukaruhura abarushe. Tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mungu Baba yetu uliye juu mbinguni, katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, tunaalika mbingu kushuka, kudhihirika hapa, kuonekana ndani ya watu wako. Walio na madhaifu wamesimama na mizigo yao, wako pamoja nasi mbele zako. Tunakualika kushuka, tunakualika kudhihirika, tunakualika kuonekana, ili walio dhaifu wasikie kuguswa mkono wako ambao umeshuka hapa, uonekane ndani yetu, ili wasikie wenye maumivu ndani ya tumbo, wasikie mkono wako umegusa. Wenye maumivu katika kifua ya miaka ya kutosha, maumivu makavu, wasikie kuguswa. Wenye maumivu ndani ya vichwa, wamesumbuliwa hata wamekata tamaa, leo hii pamoja na uwepo wako wasikie kuguswa. Wenye maumivu katika miguu wasikie kuguswa. Walio watasa kwa muda huu wasikie kuguswa. Wenye masumbufu mbalimbali ambayo yamewaleta kurudi nyuma katika njia zako wasikie kuguswa. Bwana, kilima hiki na ukitakase kwa hao ambao wamesimama, walio na maumivu mbalimbali na shida mbalimbali ambazo hazijapata jibu, wasikie kuguswa. Tusikie uwepo wako uko hapa, nguvu zako ziko hapa, nguvu zako zinazunguka katika mkutano. Acha udhihirike, acha jina lako lionekane hapa, ili kilima hiki kipate kutakaswa na mkono wako ambao tuko tunausikia uko hapa. Ufanye kazi na watoto walio hapa, wasikia kwamba mizigo ambayo wameleta hapa ya kwamba imeshushwa kwa uwezo wa jina lako Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye uko pamoja na umati wote ulio hapa, uko pamoja na watoto wako wote walio hapa. Bwana, tenda kazi, tembea katika mkutano, dhihirika katika mkutano, onekana katika mkutano. Nguvu za giza zitoke, mashambulizi ya giza yatoke katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Acha baraka zako zishuke, acha baraka zishuke, baraka kutoka mbinguni ziambatane na watoto wako waliosimama. Katika jina la Yesu tunaomba hivyo, amen. Amen. Imani bakize, dukomera amashyi Imana, tuyishimire kuri byose. Imana iratugiriye neza, iraduhezagiye.